abantu b'umuhiri wiwe twarabahanye kubera batakurije intumbero y'umugambwe wiwe tubahanye acagomba kubavugira baca barunguruza n'urubanza barushikana muserukizi bukuru je namubwiye urubanza rukigwa bari babaciriye umwaka umwe cyo tubacira 5 acavuga ngo turamurenganije acafata babantu nyene twahana abajana kwa nyiciro mukuru w'igihugu ngo bagira abakuru b'indadi nyene cyubere mukuru w'igihugu n'umunezero wambaye ntaje kubganje kandi mu nkundire mu izina ry'abavuka gisagara no mu izina ry'iwanje nyene icyo dufise mu kuboko kw'iburyo canke kw'ibubamfu tubishire ku ruhande dushusha amaboko dukoma amashi dushimire nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu. Nimusangwe kaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nanone n'umwanya amakuru ageze ko ari karagarukwa ko cyane irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru ibandanije kuvugwa ko inkuru iriko iravugwa ko mu gihugu cy'u Burundi cyose ndetse no hanze y'igihugu cy'u Burundi ni inkuru ijanye n'ipfungurwa rya General Arengiyome Bunyoni yoza ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Kuri ubu ngubu yaraye apfunguwe ku genekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026, ariko bamwe bakurikiranira hagufi politike y'u Burundi bakaba batariko barabona kumwe kuri iri fungurwa rya General Arengiyome Bunyoni. Yari yakatiwe umunyororo wo guherayo ubwo yari yagirijwe ivyaha bikomeye cyane harimwo nicyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye hakoreshejwe amagente. Iyo nyine akaba yaragirijwe n'ibindi vyaha bikomeye cyane harimwo kwica ubutunzi bw'igihugu, kugira itunga atarekuriwe ngo nukuvuga ko ryagiye riranyura mu manyanga ndetse n'ibindi byinshi cyane. Ariko nanone ivyo bamwe n'abandi bariko baragaruka ko ni ibintu biteye ubwoba kandi binahambaye. Ariko ku ruhande rwa General Arengiyome Bunyoni ndetse na President Evariste Ndayishimiye harabayemwo ibintu byinshi cyane harimwo n'amasezerano akomeye cyane yakorewe mu ibohero rya Gitega, harimwo amaketa akomeye cyane General Arengiyome Bunyoni yandikiye umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye. Muri kano kanya tugiye kubabwira byinshi cyane byinyegeje inyuma y'ipfungurwa rya General Arengiyome Bunyoni. Niki ubundi kinyegeje inyuma y'irekurwa rya Bunyoni ndetse n'akazungu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi? Amakenga kwirekurwa ry'uwagirizwa guhirika ubutegetsi bwa Neva Colonel Kazungu Michel, umwe mu bapfunzwe bazira gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere aridegembya inyuma yo gucirwa uwo guherayo. Abahinga mu vya politiki bavuga ko boba barekuwe kugira ngo baje kugwa mu rugo. Abagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2015 bose baba bagiye kurekurwa. Dosiye ya Uwamahoro yagirizwa bimwe na Bunyoni we yoba imeze gute? Yoba nawe agiye gupfungurwa? Byose nibyo tugira ngo tugaruke ko muri ano makuru twabateguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, banza ufyonde ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV, bashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi. Ni inkuru twatoje amasoko atandukanye kuri irya nino nga mu gihugu cy'u Burundi. Hari isoko ryacu mu iperereza ry'u Burundi, isoko ryacu muri JIDE, isoko ryacu mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD, amasoko yegereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye, amasoko yegereye abari ku ruhande rudashigikiye President Evariste Ndayishimiye ndetse n'andi masoko atandukanye. Barayakusanya maze bakadushikiriza na twebwe tukayatunganya tukabashikiriza mu buryo bw'idonido. Reka twigarukire ku bijanye n'ibiriko biravugwa inyuma y'irekurwa ryoza ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ku munsi w'ejo ku mugoroba twarabahaye inkuru ivuga ku nama yabereye Kibimba
ku rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho iyo nama yari irimwo ibihangange bikomeye cane. Ivyo bihangange bikaba vyariko biragondoza Ndayishimiye kugira ngo arekure General Arengiyome Bunyoni, kugira ngo ivyo bihangange bizakunde bimushigikirire mu matora y'umwaka wa 2027, amatora yimirije ngaha mu gihugu c'u Burundi, azatorwamwo nyine umukuru w'igihugu. Muri iyo nama twarabahaye ibijanye n'abo bajenerali b'ibihangange vyahoze bigwana muri CNDD FDD. Nta muntu n'umwe yatumiwe atayitumiwemwo wagwanye. Abo twabashije kwibonera ubwacu, amasoko yacu ni Perezida Ndayishimiye, General Gervas Ndirakobuca, Reveriyano Ndikuriyo, General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yoza atwara iperereza ry'u Burundi, General Gabriel Nizigama Batazira Tibia yahoze ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza na Perezida Ndayishimiye, General Joseph Ngendabanka Batazira Warioba ajejwe kugura no kugurisha ibikoresho by'igipolisi, General Christophe Manirambona Batazira wa Kenya asanzwe ari icegera c'umukuru w'igipolisi, umujenerali Batazira Gipfungu Sinza Karabo Joshua Tanazi yahora mu buserukizi bw'u Burundi New York, General Emmanuel Miburo Batazira Kamoteri atwara NSS, General Rondas Ndarozaniye atwara cabinet police ya Perezida, General Silas Ntigurirwa atwara cabinet militaire ya Perezida, ndetse n'abandi bakomeye cane bari bitabiriye iyo nama. Tubutse yuko iyo nama rukokoma y'ibihangange vya CNDD FDD. Amakuru dukura hafi y'abegereye Perezida Ndayishimiye yaremeza ko yabaye nyine mu mpera z'indwi iheze habaye inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD. Inama yabereye iwabo wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu Kibimba muri komine Giheta. Inama yari ikomeye cane, aho havuyemwo n'ipfungurwa rya General Arengiyome Bunyoni. Amakuru adushikira aravuga integuro zikomeye cane zabanje kuba mbere y'iyo nama, ndetse no kugena abajenerali bavuze yuko batateze gushigikira Neva mu gihe abandanije gupfunga abo baruhanye ku rugamba. Amakuru adushikira nuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yaremerewe n'umugambwe CCM, ndetse na bamwe mu bajenerali bavuze yuko adapfunguye General Arengiyome Bunyoni atakitega ikindi kiringo. General Bunyoni yahora ari umuntu akomeye cane, ariko nanone ibiriko biribazwa nyuma y'ivyo byose ni ukugene ibintu bigiye kugenda, aho bamwe n'abandi babona yuko ngo hari amakenga kwirekurwa ry'uyu nyine yagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye Bunyoni, ndetse n'uyu mujenerali Kazungu Michel bivugwa yuko ngo baba bajanwe mu rugo kugira ngo baje gupfirayo batazapfira mu ibohero, maze bikavugwa yuko ari Perezida Evariste Ndayishimiye yabahaye ishano. Ariko nanone ngo ivyo bakorewe mu iperereza birateye ubwoba. Ivyo nivyo bamwe n'abandi bariko baravuga kuri ibi bijanye n'imfungurwa rya General Arengiyome Bunyoni ndetse na Kazungu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi haba muri 2015 ndetse no mu mwaka wa 2022, ubwo General Arengiyome Bunyoni nyine yafatwa agapfungwa. Abahinga mu vya politike bavuga ko bo barekuwe kugira ngo baje kugwa mu ngo zabo, aho General Arengiyome Bunyoni nyine yarekuwe ku gutezurirwa kugira ngo aje kwivuza, co kimwe n'uwo mu General Kazungu yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umisi Pierre Nkurunziza. Amakuru adushikira nuko General Arengiyome Bunyoni aramutse agiye kuvurizwa hanze ataca agaruka mu gihugu, kuko nyine ngo igihano ciwe kiracyariko. Bamwe n'abandi bakavuga kayo ari umuteguro wa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo, kubera ko n'ubundi bivugwa yuko azamara gukira agasubizwa mu nyororo, maze General Arengiyome Bunyoni bivanye n'ivyo yabonye mu nyororo agire ubwoba bwo kuba yagaruka mu gihugu maze ace ayanyaga ahunga. Ariko nanone bamwe n'abandi bakabona yuko General Arengiyome Bunyoni aramutse avuwe agakira arashobora
kwihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Nibiki byabaye mbere yuko General Ngiyome Bunyoni arekurwa? Makuru adushikira nuko inama zikomeye cyane zihuza General Ngiyome Bunyoni ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye mu kinyegero zaragiye zibera mu ibohero rya Gitega. Intumwa nyinshi ziturutse kwa Perezida Evariste Ndayishimiye zarageze aho General Ngiyome Bunyoni afungiwe maze bagirana n'ibiyago bikomeye cyane. Hari amasezerano Ndayishimiye yagiranye n'umuryango wa General Ngiyome Bunyoni. Bunyoni yabwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko yarengera icuriko kirabatandukanya maze akamutezurira kuko aho yamushize ari ahantu habi cyane ashobora no guhitana ubuzima bwiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ategeka General Ngiyome Bunyoni ko vuga yuko ivyo yagiriwe byose nyine avyemera maze agatezurirwa, ariko nanone ico sico Perezida Evariste Ndayishimiye na Bunyoni bo bapfa. Amakuru adushikira ava mu ibohero rya Gitega ku bari begereye aho nyine bahora bacungera uyo mujenerali bavuga yuko icabaye coco nuko ngo Ndayishimiye ivyo yagirije Bunyoni atawe bihuriye n'ukuri cane, ahubwo ukuri ko bari amabanga akomeye cane Bunyoni yo bafitiye Perezida Evariste Ndayishimiye, harimwo n'ibinyegezwa bikomeye cane ku rupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho Bunyoni ngafise amabanga menshi yakagombye gushira hanze mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atari gufata ingingo ikomeye cane. Ni kuvaho Bunyoni abogorejwe mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, yagumanye agahigihigi gakomeye cyane ndetse akora ikosa ryo gutangura no kubiyagira bamwe atazi yuko ari abasumyi b'urusaku ba Perezida Evariste Ndayishimiye. Nibwo inkuru yagira kuri Perezida Evariste Ndayishimiye maze agakorana ishavu ndetse n'igitutu ko Bunyoni amwitanze agashira ahabona ivyo azi ku rupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza. Abanyagihugu bashobora guca bagumuka maze Perezida Evariste Ndayishimiye ntanamare na manda imwe. Amakuru adushikira nuko General Ngiyome Bunyoni ngiyo ngingo yoba yarayihevye, Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yahisemwo kumutezurira ngo nubwo Bunyoni yasohowe by'agateganyo ariko ngo nta gahunda ihari yo kumusubiza mu munyororo. Bamwe bariko baribaza nimba abo basangiye amadosiye bagerageje nyine gutembagaza ubutegetsi muri 2015 nabo bagiye kurekurwa. Ico bikoze ngo inama yo mu Kibimba yari igamije kugira ngo basendede FDD basubize hamwe bakorere kumwe maze bashayura igihugu kuri ubu ngubu cashaye. Bamwe n'abandi babona yuko igihugu capfuye ari igihugu gisigaye kitagira igitoro, amazi meza, kitagira amabarabara ndetse capfuye mu bisata nka byose, aho ibintu byose byapfuye. Ubwo Ndayishimiye yafunga General Ngiyome Bunyoni yamwagirije yuko ari we yatumye ubutunzi bw'igihugu butembagara, ari we abuza igitoro ko kiza mu gihugu, ari we yishe igihugu muri rusange. Ariko imyaka 3 General Ngiyome Bunyoni yari amaze mu mvuto nta na kimwe kigeze gitorerwa umuti, ahubwo ibintu byaciye biyangara kugeza na n'ubu afunguriwe, aho Bunyoni bamwe n'abandi bariko baramwisabira ko niyatora mitende azafata ingingo ikomeye cyane maze abarundi isinzi bakamuja inyuma kugira ngo bamushigikire ashobore gushayura Uburundi bwishwe na bamwe mu bategetsi bavuga yuko bakorana n'ishavu canke bakoreshwa n'ishavu. Bavuga yuko General Ngiyome Bunyoni ariwe yari yarishe ibintu byose. None koko abarundi bari buze gutora koyoko mu gihe General Ngiyome Bunyoni yatora mitende? Ni ibintu byinshi biriko biravugwa cane irya nino. Turabandanya kubakurikiranira hagufi ibijanye n'ifungurwa rya General Ngiyome Bunyoni, amagara yiwe ndetse n'ibindi byinshi biriko biragarukwako cane. Ibe vyiza nivyo ndabipfurije.